Ujat amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni mu gihe umubano hagati y'u Rwanda na Congo ubu ngubu bisa naho bitifashe neza, ariko bikaba bikomeje kurenga intera, bikaba bimaje kugera ku rundi rwego. Ikaze ubushotoranyi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ku Rwanda busa naho bwavuye mu bayobozi bukimukira mu baturage, kuko bakamejeje mu bikorwa bigaragaza uburakari n'urwango bafitiye u Rwanda nyuma yo gutwika ibendera. U Rwanda ubu noneho abanyekongo baturiye ku mupaka w'u Rwanda bagaragaye bashaka kuwuvogera. Kuwa mbere tariki ya 30 Gicurasi nibwo hakwirakwiye amafoto ya bamwe mu baturage ba RDC baba Kinshasa mu murwa mukuru wa RDC biraye kuri ambasade y'u Rwanda bagatwika ibendera ry'igihugu ndetse bakangiza na bimwe mu bintu bahasanze. Ni ibintu byabereye mu mujyi rwagati izuba riva, ariko bitigeze bikumirwa n'inzego za leta, ndetse abo baturage bumvikanye bavuga ko bifuza guca umubano burundu n'u Rwanda, ku buryo abakurikiranye iyo myigaragambyo mu bice bitandukanye nabo batangiye kubigana. Kuri uyu wa gatatu nabwo abaturage b'umujyi wa Goma n'uwa Bukavu bazindukiye mu myigaragambyo, aho bakomeje kugaragaza ko badashaka umubano n'u Rwanda. Bamwe muri aba baturage n'abacumbikiwe n'u Rwanda ubwo ikirunga cya Nyiragongo cyarukaga mu mpera za Gicurasi 2021 no mu bihe by'imitingito yakurikiyeho, mu gihe gisaga ibyumweru bibiri ku mupaka wa Rusizi ya kabiri hagaragaye abanyekongo baje kwisuka ku mupaka ndetse bakanambuka abinjira mu gice cyerekeza mu Rwanda, bose bagendera ku byo bumvise ko u Rwanda rutera inkunga inyeshyamba za M23. Ikibazo cyatangijwe n'amagambo y'amacurano y'ubuyobozi bw'ingabo za Congo FARDC muri Kivu y'Amajyaruguru cyakomereje ku gutera ibisasu ku butaka bw'u Rwanda no gushimuta bamwe mu basirikare ba RDF bari ku burinzi. Amagambo yo gukangurira abanyekongo bose kwiyamamaza bamagana u Rwanda yavugiwe kuri ambasade kuwa mbere, niyo akomeje guteza imyigaragambyo mu bice bitandukanye by'igihugu, aho mu mashusho akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga hagaragaramo inzego z'umutekano z'icyo gihugu zibacungiye umutekano muri ibyo bikorwa bibisha, mu gihe leta ya Congo yemeye kwicarana n'u Rwanda bagashaka umuti w'ikibazo mu mahoro. Birasa nkaho amagambo yavuzwe na bamwe mu bayobozi yagize ingaruka zikomeye ku baturage biganjemo abari basanzwe bafite amakuru atariyo kuri iki gihugu cy'abaturanyi kitigeze gihwema kugaragaza ubushake bwo kubaka umubano mwiza n'abaturanyi. Nyuma y'ibiganiro byahuje abakuru b'ibihugu byombi ndetse n'ibyahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida wa Angola João, guverinoma z'ibihugu byombi ziragenda zerekeza ku murongo umwe w'ubwumvikane, mu gihe abaturage bo barimo kugendera mu kindi icyerekezo. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Musa Faki Mahamati yashimiye Perezida wa Angola ku biganiro yayoboye birimo gutanga umusaruro ukenewe wo gukemura ibibazo byavutse hagati y'ibihugu byombi binyuze mu biganiro bya gishuti. Hagati aho u Rwanda rwaburiye abanyarwanda bambuka imipaka kuba babiretse kuko bashobora guhohoterwa bagahurirayo n'akaga. Ibiganiro byacu birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Genetiyo yahere mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Muri RDC abantu baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano yiyamiriza u Rwanda ejo ku munsi wa mbere Kinshasa ku murwa mukuru w'ico gihugu bagiriza u Rwanda kuba rufata mu mugongo umuhari M23 mu gihe icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri bibanyi kirushiriza kwiyongera. Abari mu myiyerekano basavye ko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa mu vyivugo vyabo bavuga ko Congo ari igihugu cabo ata santimetero n'imwe izoja ku gihugu cy'u Rwanda. Congo imaze imisi yagiriza u Rwanda ko rufasha umuhari M23 ugizwe hanini n'abakongomane bo mu bwoko bw'abatutsi hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare cya Congo mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'uburaruko ihana urubibe n'u Rwanda. Ariko umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Congo itugaye umuryango w'ibiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF mu nyuma cyace kivuga ko hari abasirikare bacu babiri banyurujwe bari mu bikorwa byo gukizura, kikavuga ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u Rwanda FDLR ukorera mu buseruko bwa RDC. Nayishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ko ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hahunga abantu ibihumbi 72 ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo ngo ashobora kuzosamburwa. Muri iki gihugu nyene ubwicanyi ntibusiga ubundi. Abaroberi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo barisha abantu 16 bakomeretsa abandi ndwi hamwe bongera baturira n'imodokari mu gitero bagavye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge yavuze cyo kuwa mbere kw'ico gitero cyatanguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana i Bulongo muri Kivu y'uburaruko. Umukuru w'Urwaruka mu gace byabereyemwo ariwe Andika Mihekto yaragirije umuhari ADF kuba ari wakoze ubwo bwicanyi. Ishiramwe Croix Rouge rivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi waryo yishwe ariko aragerageza guhunga. Iki gitero kibaye ica kane gikozwe na ADF muri ako karere ka Bulongo kuva mu mwaka wa 2020. Tukiri muri Afrika kandi muri Senegal igipolisi carahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mu icwa ry'abana b'inzoya 11 baheruka gupfira mu bitaro. Baturiwe n'umucanwa ahashirwa abana bavuka batageze mu gisagara ca Tivaouane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu. Perezida Macky Sall yaciye akura mu mabanga umushikiranganje w'amagara y'abantu Abdoulaye Diouf Sarr umunsi wakurikiye iryo bara. Sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu bayavuze ko batatu bafashwe ari umwakirizi muri ibyo bitaro, umuforoma hamwe n'uburongoye igisata kijejwe abakozi muri ibyo bitaro. Barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana n'igihugu ca Hongiriya kiri ku Buraya cari casavye kubangira ku bindi bihano bishasha uwo muryango wari wateguye gufatira Uburusiya. Igihugu ca Hongiriya cavuga ko kitaritegura bihagije ku buryo cyo kwiba ko nticongere gukura igitoro mu Burusiya. Umukuru w'urwego nyobozi rw'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko bumvikanye ibihugu bya Buraya ko bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu Burusiya ku bice bingana 90% gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice bitari bike mu ntara ya Donbass mu buseruko bw'igihugu ca Ukraine. Hani Washington muri Amerika, Perezida Joe Biden nawe yavuze ko atariko ararungika muri Ukraine ibisasu vya rokete bishobora guterwa gushika ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yasavye Amerika ubwo bwoko bw'ibirwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero by'Uburusiya. Ukraine iheruka kuronswa kandi na Amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi 40 z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Iyo mfashanyo yazayiyongera kuzina imfashanyo Amerika imaze guha igihugu ca Ukraine. Mushikiranganje mushasha w'Ufaransa jejwe imigenderanire Catherine Colonna mu rugendo yari mu Kiev
k'umugwa